hari aho yankuye ntazibagira, hari ibyo yankoreye ntazibagira, amahoro yampaye ashiba mira umutima wanje, umunezero wiwe nizo nkomezi zanje. Presence ya Kiriku muri kiya giteramo cha gospel mu gihe asanzwe ari no mu musulman rivuze iki kuri wewe? Imana nsenga ni se w'imfubyi, ishobora kukunyitaho kandi nubwo itobikora jewe nzoguma ndayikunda. Kuja gusangira n'abana kuri Stella Matutina, wewe wabaye imfuvyi, bamwe ufise imyaka ingana n'abaki, hari ico vyakwibukije? Ikintu kenshi kigora abantu nuko tubatante, hari igihe tuba twifuza tuvuga niya timing bari kuravuga ngo udabikoze ubunyene jeje nicishiriza hanje. Iyo nayo ni attitude mbi, ni nyifato mbi yo kugira imbere y'Imana. Imana ikunda abafata abagira inyifato nk'iyo ya Shadrach, Meshach na Abednego. Yanyujuje ishimwe ataho norikuye, haleluya haleluya niyo ndirimbo yanje. Baremaze ngo amazi n'ubuzima, kandi ubuzima n'amazi aseseka nibayore. Samuel Swapota barinde barandikazi ngiki kinyobwa mpabwa abantu kije gutuma ubuzima bw'umuntu bumererwa neza. Sobrandi gusa nikiremwa muntu icyari cyo cyose. Uruganda Samuel Swapota Services watuzaniye amazi mpabwa abantu meza kandi azimbutse. Muri Samuel Swap Services tugufitiye amazi y'ubwoko butandukanye ku rugero wowe nyine wifuza. Ego turagufitiye iritiro rimwe n'inusu, iritiro rimwe, mililitiro 500, tutibagira mililitiro 300 zizimbutse ku rugero wowe nyine wifuza. Amazi Samuel Swapota uyasanga mu Burundi bwose, mu butike, ama alimentation, mu hotel n'ibindi bibazo bitandukanye. Badandaza ikarama mwifuza kunywa no mazi ku bwinshi, murahawe ikaze wirongera amazi aryoshye y'akanovera kandi amara inyota. Mufite mubaza twakure kuri 66 79 99 51. Samuel Swapota Services. Uruganda rukora amazi meza azimbutse, sizere ku buzima bwiza. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivugira muherereye, ndabaye kuri micro DJ nyene juste égal ima camera mwita umusaza nabakuya muri ndabazana ngaha, ndababwira ko nabazaniye umutumire abantu b'Imana. Uno munsi ubwami bw'Imana mu kiganiro turaza kubwagura, maze Imana ihezagira abako baratwumviriza, inahezagire n'umutumire wacu. Cyo gihezagire n'ikinyamakuru cyacu, ndabura ko byabasukomera. Umutumire wacu nawe Suudi wamwita Fortran Bigirimana, niwe mutumire wacu kuva mu Faransa kuza mu Burundi. Tuzaganira byinshi cyane. Ndakuramutsa Fortran. Ndabaramutsa nanje cyane. Shalom, Shalom. Y'Imana abane namwe, Amen. abane natwe twese. Nizera kumeze neza. Ngo ndashima Imana pe. Munapendeza sana. Nashukuru. Thank you. Jekera nahora nuvaga umuntu araberewe, nkuze cyamura n'ababerewe nkawe. Kwambara neza ku Mukristo bivuze iki? Bon, jewe ndi mu bantu bizera ko umuntu akwiye kwita kuri fond, ku by'indani no kuri forme, kuri forum. Ego. Kuko burya niyo wo kwita ku by'indani muri fond utitaye ku foroma, hari abantu batanumviriza na fond kubera ko iforoma yabaye mbi. Rero iforoma irakomeye, ariko navyo uronse foroma udafise fond, utafasha akanya ko kwitegura mu by'indani cyo no kwita substance yico utanga, navyo ntaco biba bimaze. Rero nico kimwe niyo ugiye nko kugura amata, amata ari indani ari muri package ushobora kuba wayakunze kandi akaba aryoshe, ariko ugasanga packaging ntiri kiravugana nawe. Sinzi kuri kuranyumva. Rero je ngerageza kwita kuri fond no kuri forme. Turi mu gihe duherukana ku munsi w'isabukuru ryawe. Isabukuru nabonye ko warihimbaje mu mico ibiri. Umuce wa mbere uragenda kuri Stella Matutina, umuce wa kabiri ushuja Kiriri Garden n'abagenzi harimo ba Apollinaire n'abandi. Tubwire
vyari bivuze kurya munsi kubera ikigushima gusangira n'abana b'imfuvyi? Ujya munsi yari umunsi mwiza cane vraiment, nibaza mu minsi yankoze ku mutima ujya urimwo, kubera ko Imana yashize ku mutima kuja kuraba abana b'imfuvyi, gusangira nabo, guhimbaza ujya munsi turi kumwe nabo. Byanyibukije uko Imana yambereye umuvyeyi nanje, kandi ko no gushika n'ubu ndiko ndahimbaza iyo myaka nariko ndahimbaza yambereye nziza. Rero numvise ujya munsi ntafise nuko nosigura kuko wari mwiza cane. Hama mu nyuma bien évidemment hacabamwo gusangira n'abagenzi, abantu muzinanye kuva imyaka, abantu mukorana kandi tutabana hafi. Harimwo abagenzi nka Apollinaire, Pastor Lopez n'abandi benshi bari baje. Kuri jewe ujya munsi yari umunsi vraiment w'umugisha pe. Wow. Wari umunsi w'umugisha kuja gusangira n'abana kuri Stella Matutina. Wewe wabaye imfuvyi, bamwe ufise imyaka ingana n'abaki. Hari ico vyakwibukije? Cane. En fait ni nayo message, ni nabwo butumwa nari ndabashiriye, kubabwira ngo urashobora kuba uri ngaha, urashobora kuba uri ahantu aho uriko uribaza ibibazo vyinshi kuri kazoza, ariko iyo wizeye Imana ukayumirako, ni se w'imfuvyi kandi n'umugabo w'abapfakazi, ibikora neza iyo yizeye. La preuve, waruje kubaremesha? Narinje kubaremesha, kandi burya nta kintu kigira uburemere na credibilité nk'umuntu yaciye aho waciye, hama ukabubona ivyo Imana yakoze. Ubu warabashingiye intahe abana bazokurikira kino kiganiro bari kwaca muri ivyo bihe bidasanzwe, ubabwira iki? Nobabwira ko Imana ari nziza, kandi ko kubizera Imana, iyo uhisemo kuyizera, byose bifataniriza hamwe kukugirira neza. Gusa mu mbono y'Imana biragora ko uri kuraca mu bihe kanaka bitaryoshe, bitoroshe, ubona igicapo c'ivy'Imana ibiriko irakora byose. Hari igihe uraba ivyo gusa uri kuracamo ukavuga ati ubuzima buragoye, sinzi uko biri bugende, ariko iyo wumiye ku Mana ukayizera, vyose bifataniriza hamwe kukugirira neza. Je nibaza ko Fortran ataba yabaye Fortran muzi uyu munsi iyo ataba yaragize parcours nk'iyo nagize. Vyanyigishije kubona ko deja Imana ishoboye vyose, kubaha no guca bugufi, peu importe ivyo nocamo vyose, byaba vyiza byaba bibi, ubuzi ko byose ni Imana. Ntaho Imana itokura umuntu ntayitomushikana, kandi nta naho itomukura ageze kure, canke nta naho umuntu yogera kure ngo ntiyisanga ari hasi. Rero ijambo ry'Imana riri clair kuri ico, rivuga ngo l'humilité précède la gloire, guca bugufi nivyo vyitangira gushigwa hejuru, hama naho l'orgueil précède la chute. Ubwishime, iyo wishimye ubuzi ko ibikurikira malheureusement ushobora kwisanga hasi. Rero ivyo byose byaranyigishije, ivyo vyagize Fortran mubona uyu munsi. Hari abantu iyo bishise abuze ikintu yakunda, harimo umuvyeyi canke uwundi muntu wese afise ku mutima, abona umenga Imana iramwanka, abona umenga Imana wampebeye iki, Imana kubera iki jewe? Wewe warabibayemo, ubabwira iki? Nivyo nyene nariko ndavuga. En fait Imana ni Imana, ukuntu Imana ibona ibintu, ukuntu Imana ikora ibintu, hari n'ivyo Imana itaba yakoze, ariko ivyabaye vyose, ibibaye Imana iba yabiretse bikaba, hari ntibikora ariko irabireka bikaba. Ariko iyo uri umuntu washize ukwizera kwawe muri iyo, ivyo wocamwo vyose bifataniriza hamwe kukugirira neza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo imigambi Imana idufitiye ni y'amahoro, niyo kutugirira neza, niyo kuduha ivyizigiro vya kazoza. Ariko ico kiragoye kwemera no kwizera igihe justement uri kubona
ibihe imbere yawe bitaryoshe bibi. Nico gituma ijambo ry'Imana rica ridukangurira kutagira ku byo tubona, ahubwo tukagira ukwizera ijambo ry'Imana. Justement ibi ndiko ndakubwira ibyo usoma amasezerano Imana ikugirira, ukavuga ngo aya niyo ngomba guhagarara, singomba guhagarara ku byo ndiko ndabonesha amasura. Nico nobabwira, mwizere Imana, twizere Imana, tumenye ko Imana ishoboye vyose, kandi Imana idukunda, kandi igihe tuyizeye byose bifataniriza hamwe kutugirira neza. Wow. Ku mugoroba gusubira guhura na Apollinaire mwaherukarangira kera akigira mariage cyangwa akiri umusore? Ubu mwese mufise ingo muciye muhura na Pasteur Lopez, generation nshasha mu muziki. Ijoro ryari rimeze gute? Hari ico ubona muri umuziki mpimbaza-Imana twoshimira Imana kubona aya matana yanyu mwese mukiriko murakorera Imana? Yo ivyo gushima byo nkuko ndabivuyemwo, kandi nkuko nariko ndabivuga ndiko ndategura iki gikorwa twakoze concert, ndafise impamvu yo gushima Imana. Je nizera ko gushima bigwiza amashimwe. Umuntu akwiye buri gihe akwiye gushima ivy'Imana byose ikora. Rero iyo ubonye hari abantu muhuje, mukaba muri ko murakorana, mukaba mubanye neza, kandi ukabona n'ivy'Imana iriko irakora mu kuvyutsa abantu bariko barayikorera mu mwemu no mu kuri, cese numva ikindi umuntu yokora atari gushima. Jewe twicaranye uku turiko turaraba justement twiyibutsa ivy'Imana yakoze muri kahise, muri kuba ivyo iriko irakora, ugaca ubona justement ni generation nshasha mwicaranye, kandi ubona twese dufise umutima ugomba gukorera Imana mu mwemu no mu kuri, atama agenda yandi personnel arimo. Biba biryoshe. Numvise noshima nyene no gushima ivyo Imana yakoze, tukizera aussi ko ivyiza biri imbere. Imbere ko dushika ku giteramo canabazanye ngaha cabaye ku munsi wa gatanu, dushimira n'Imana ko cagenze neza. Uravye imyaka umaze uriko uraririmba no muziki mpimbaza-Imana, intambamyi muhura nazo nizahe? Intambamyi ni nyinshi. Shetani namwebwe arabatera kabisa. Ahubwo abatera nabo, ahubwo je même envie de te dire, numva nshaka no kukubwira, hari abantu Satani atacu baba bamutwaye. Iyo uraho uri muri agenda nyene zitari izo kwagura ubwami bw'Imana, zitari izo gukiza imishaha, gusana imitima, nyene uba uraho nyene azitiye ni time uyu no wanje. Ariko rero iyo uhagurutse uri kuravuga uti Imana ngomba kugukorera, ngomba ko benshi bakumenya biciye mu byo uzo uri kurakora muri jewe, ivyo kabisa kumwe abongereza babivuga ngo another level, another devil. Uhagurutse na Satani nawe arahaguruka. Intambamyi rero ni nyinshi, habamwo deja kugira intambwe y'ukwizera. Ibintu byose dukora no kwizera. Utanguye nko gutegura nubwo biba ari projet ya album, no kwizera kuko ni projet ziba zigoye gushira mu ngiro, yaba mu buryo bwinshi, process yose, composition, réalisation, byose biba bigoye. Ugiye gutegura evenement biba bigoye. Ugiye gutegura igikorwa ico cose murabizi ko gisaba, usanga gisaba inguvu nyinshi, gisaba uburyo bwinshi, gisaba natwe nk'abakristo kwitegura mu buryo bwose, mu buryo bw'imwemu. Rero oya vraiment challenges zo zirabaho nyinshi cane, ahubwo abanyumva ndabahaye imitwaro. Umuntu wese muzobona ari mu gikorwa c'Imana mu musengere, umube hafi, mu mushigikire mu mpemu no mu mubiri, kuko aba bikeneye.
Birikomeza ku yindi poem idasanzwe muriko murabitubwira umuntu agiye kuraba muretse kuduhereza album yitwa Benezer ariko ugiye kuraba mu ndirimbo zanyu guhera na kera kuri za ntaco nzoba n'izindi ugiye kuraba no gushika n'ubu muracagara cyane kuri ya mana hari indirimbo yitwa Bigira Imana hari indirimbo yitwa Birakumvira hari indirimbo yitwa Iratabara kubera kimisi yose kenshi mutuma mushikiriza muhagarara kuri ya mana yamiseruka ku bantu ibihe bigoye kuko ariyo none wo kwizera nde ijambo ry'Imana rivuga ngo aravumwe uwizera umwana w'umuntu. Iyo mana niyo yo kwizigirwa bien évidemment ikoresha abantu ariko ivyizigiro byacu nta handi duhamagarirwa kubishira atari ku mana. Rero kandi tubwizanye ukuri Jusqu'Ael iyo vyutse mu gatondo amakuru yose wumva menshi muri yo abarama kuru y'icavuto amakuru ufite umengo isi ukuntu yaremwe burya Bibiliya ivuga ngo le prince de ce monde ni Satani. Witahura gute iyo uravye amakuru atangwa ahantu hose n'amakuru y'icavuto atera ubwoba umuntu. D'ailleurs n'abajournaliste nyaza ko kubazi twese ligne éditoriale etc. usanga ikintu inkuru iza kuza ya mbere yihuse ari inkuru ivuga ku bintu biteye ubwoba byabaye kuko aba ariyo actualité niyo ico kintu kiba gikomeye. Ico naco usanga ari ibintu bitera ubwoba justement abantu kandi muri ubwo bwoba umuntu acabyuka yumva acitse ivutu akavuga ati nawe bizogenda gute. Abantu bakeneye Imana, bakeneye kuja kuri fréquence y'Imana, bakeneye kumva ihumure mu mutima, bakumva ko nta bundi buruhukiro, nta yindi solution, nta handi twohungira atari kuri Kristo, atari ku Mana. Nico gituma nta yindi message mfise atari amahoro nyakuri n'ahandi aboneke. Birakumvira kubera iki Birakumvira washaka ko yumviriza sigara niki mbere ko tuza kwiza indirimbo zose? Nashaka ko yumva ko hari ijwi itavuguruzwa, hari ijwi byose byumvira, hari ijwi ryaremye ikintu cyose. Iyo ufise ikibazo n'imodoka yawe par exemple, ikintu ca mbere uja gukora ni ukurondera soit umuconcessionnaire, umuntu yayiremye yayishizeho kubera ubuzi ko we arazi niba irikirazana akabazo kanaka, we arazi hari bukore agakosora ikigomba gukosorwa. Rero Imana niyo yaremye ikintu cose, ikikubakiye ikintu kikunanije hariho ijwi iyo rivuze. Ni nko mu rugo, hari igihe umwana avuga, grand frère akavuga, petit frère akavuga, ukumva nyene biracara, ariko papa iyo avuze akavuga na rya jwi riri autoritaire, ubuzi ko ibindi bikurikira. Rero turafise Imana byose byumvira. Nivyo nariko ndabwira abantu ngo birayumvira. Ntuhangayike urondera uwundi akuvugira, ahubwo rondera ijya Mana iyo ivuga byose bikumva. Cyo ariko uragwana naco byasaba kuseka ico gihe ukakibwira ati wewe ahubwo ninde wari mu bihe bimeze gute? No rinda ndakubaza ino si turimo ni naco gituma irega twizera ko perfection izoboneka mu ijuru gusa. Hano muri ino si ibintu byose bihora biri imperfect, ibintu byose bihora si byose biba bimeze neza nkuko tuba tubyifuza. Rero uhora uvyuka ukaba ufise ivyo uri kuragwana navyo, ama challenges ayawe siyo yanje, ariko umuntu ntabura ikintu aba ariko aragwana naco. Nanje rero hari ivyo nariko nashaka ko Imana ibwira ati kinye vraiment kinkurireho nawe Jusqu'Ael ndazi ko ufise vyawe uba ushaka kumva mwijwi ry'Imana. Rero nariko ndabwira abo bantu bose ngo hariho ijwi byose byumvira, nanje nibwira nabo ndababwira.
indirimbo wayanditse Imana ihejeje kuvuga ivyo bibazo vyawe wari ufise gafortera bikumva Imana cyangwa wayanditse uri kuraca mu ivyo bihe bigoye wari kuraca? Oya, je vraiment en fait je sinandika bivanye hari indirimbo nagiye ndandika zaba zije zihwanye n'ibihe naba niko ndacamo. Ariko hari n'izindi numva Imana idugije mu mutima wanje ari message Imana ishaka nko guha abandi bantu cyangwa ndi mo. Rero je ico nkora mba ndi mu message, mba ndi ntumwa urumva. Ariko ya ndirimbo nyene nakora ico gihe peut-être ndi ntumwa, hari igihe nanje ndayikenera mumva imbere y'umuti sivyo ko riko radio. Nico gituma rero hari zo nanditse justement ndiko ndaca mu bihe bigoye cyane, nkumva nyene Imana niho izi imbere. Hari nizo nandika Imana iri kirambwira toya genda wabwire. Par exemple hari n'indirimbo yitwa Iratabara mperutse gushora, turaza kwishikira yego, uvuga ngo babwire bazi aboro bo mu mitima, babwire begere abatunuye umutima, uti yabaremye ibakunda kandi yabaremye ibafite. En fait Imana yashaka kubwira aba bantu bose bumva baburaniwe ati ndabakunda kandi ndabatabara. Kandi hari message iri muri iyo ndirimbo ivuga ngo twatahuye ko iri shimwa rijyayo atari en fait ntituduzishimwe kubera ko byose byatunganye. Ntugomba kurindira ko ibintu byose bigenda neza kugira uduzishimwe, ahubwo ni mu kuduzishimwe byose bitunganira. Rero ugasanga Imana impaye iyo message, cewe nkaba yantumwa nkayitanga, ugasanga nanje ico genda ikeneye canke ndangiye no gukenera iyo message ikindi gihe. Ariko uko biri kose je ntanga ico Imana iba yampaye guha abantu bayo, guha abantu bayo en general. Nanje ubwanje iyo message ikambera ubufasha. Zishonje zidahishije iya ndirimbo navyo vyari bimeze ijya urumva. Hari abantu benshi bambaje ati none nk'iyo titre wayiyumviriye gute? Urumva njye ariko ndavuga nti hari igihe usonza uzi ko mu gikoni batetse, ukavuga ati nubwo nshonje ndazi nce mpamagara niba ari Berekimas niba ari inde ati ingo canke umukozi musanzwe mukoresha canke wewe nyene bivana naho uherereye ari twebwe tubitekera hariya. Ukabuza iti hari ikintu ngaho kiraho kindindiriye. Ariko rero naribo ndavuga nti kujya kwa Shadrake, Meshake, Abednego na Daniyeli bari muri kazi zitandukanye, bamwe mu itanure ry'umuriro, abandi mu gobo rw'intare, undi mu gobo rw'intare. Ati nubwo izi ntare zishonje zihishije ntaco zanze ngaho hanze, nta gihari co kujya, kuko zo zari zizi ko ari ziri bundotse ziri bujye jewe. Ariko Imana yabihakanye, ntaco uri bube, ntaco ziri buronke ziri bufungure. Rero zishonje zidahishije, navuga ngo ubwo baguciriye ntago nzi ushobora kuba uhagaritswe umutima n'ivyo ubona birashika. Nyamara itandukaniro ni rimwe, raba neza harura neza, nabo bagufashe baharure. Baritayemwo batatu, uwa kane ati ndi kumwe nawe. Zishonje zidahishije Daniyeli uri ntaribwa kuko uri uwanje ndabivutse. Bigira Imana bigira Imana nayo byaje gute? Turazi ko bigira Imana ico gihe indirimbo yacize izina ryawe gute waririmbye? Bigira Imana rero urumva Bigira Imana kwanza ndayironka naribagije cyane niba ndi buyiririmbe, kuko justement nawe nari indirimbo ari izina ryanje, avuga ngo nari ndaza kwiririmba. Ariko je nkuko nkunze kubivuga, sinkora ibintu kubera nshaka kubikora, ndabikora kubera nabihawe. Rero ndibuka narigeze no kwandika kuri Facebook ndavuga ni bene data je naronse indirimbo yitwa Bigira Imana,
ndayibahe canke je byanteye ubwoba kuko numva ari izina ryanje ariko niko nayironse abantu ati duhe ariko mara umwanya ndiko ndabisengera munyuma numva ati yibahe munyuma bumvise amajambo arimo nukuri umuntu ntaba ariko arivuga ahubwo aba ariko avuga ati byose bigira Imana wigiye wantumbera wamburanye iki hari igihe wadodoye ntiwugururirwa igihe nashinga ifatiro z'isi wewe wari he shiraho urufatiro rwayo wewe wari he pfukamusenge maze unyizere terera hejuru ijwi uvuga uti iyi bikora nimwe iyi bikomeza nimwe ntikorera ku gitsure c'umwana w'umuntu nta n'umuhanuzi ikeneye ihangane twese hamwe tuti bigira Imana ku munsi wa gatanu igiteramo kidasanzwe cyabereye aha mu gisagara cya Bujumbura kuri iki giteramo ndafise impamvu wari ufise impamvu izahe zo kugira ngo ushobore gutuma abantu musangira izo mpamvu zo kunina hazimana urumva ahubwo ikibazo Jeno ubaza ni ndadafise impamvu kenshi nk'uko kunze kubivuga mu gifaransa tubona le verre à moitié vide ubona ikirahuri umengo kibuzemwo amazi kandi hari amazi asanzwe arimo bikakubuza gushima ivyo usanzwe ufise ugatangura kuraba bimudafise ariko niyo je navuga kandi n'ubu mvuga gushima bigwiza amashimwe nta muntu n'umwe yakugiriye neza jusqu'à umuntu wese yoba yarakugiriye neza udafasha akanya ko kumushimira ku byo yagukoreye bya mbere biramugora no kuronka ingufu zo kubandanya gukorera neza nubwo Imana yacu ari nziza igwisha imvura kubeza n'ababi nk'uko ijambo ryayo ribivuga ariko iyo ushimye nayo iranezerwa kandi ikaguhunda n'iyindi migisha rero nariko ndabwira abantu numvise je ku bwanje deja nka Fortran fise amashimwe menshi hari ivyo Imana yankoreye hari ivyo iriko irakora nariko ndabwira abantu bose bati nimuze muzana amashimwe kandi nimuze ntituze turiko turaraba ibitagenda neza ya verre à moitié vide tuze dushime kwanza wewe kubona wavyutse uyo munsi n'ubuntu bw'Imana tuvuye mu kanya ku bitaro kuraba abantu bamerewe nabi bamwe kuguru kwacitse abandi amaguru avyimbye wewe wavyutse ubona byose birakunda ngo ni sawa ngo ntacu mfise nushimira Imana ibintu dufise twoshimira Imana ni vyinshi rero ndafite impamvu yo gushima concept nariko ndabwira abantu ni muzi tugende dushima mu gushima kwacu Imana iratugwiriza amashimwe kandi sinzi kuzi abanyamibembe 10 muri Bibiliya Imana yagiriye neza havamwe 9 bayibagira kuza gushima hagarukamwe umwe wenyene niyo yaje gushima uwo yanejereje umutima w'Imana rero nariko ndabwira abantu nti ube ujya umwe atibagira ivyiza Imana yakoze jamwe yavuga ngo umutima wanje himbaza uhoraho ntiwibagire iciza na kimwe Imana yagukoreye kwibagira ni bibi utazi yava ntamenye yaje utibuka ivyo Imana yakoze ntiyizerera no kubizoza yari yo message urazi Imana ikeneye gufata akayaga ijya gutemberera agafortro ntahuzi Imana ikeneye kuja nko kuri beach yo mwijuru je ndikeka ivyo bamubwiye urazi yije ikeneye nko kuri beach yo mwijuru kuja kwisamira akayaga iryoherwa ija gupowesha mu mashimwe yacu amen so murayitwara kuri beach Imana vrema muyishimire vrema amen oyi byagiye mu mashimwe y'abana banyu hari ivyo ushobora kudusangiza n'ubushimwe kuvuga ati Imana nshaka gushimira kubona je nka Fortran kubona je nk'umuryango kubona jewe nk'umuririmbyi wo dusangiza nk'intahe n'ubu kicishimira uravye kahise naku ahubwo iyo uvuze uko ce niyumvira ni noherahe nkaherezahe
Imana yakoze vyinshi cyane. Narabivuze ubuheruka ndi mu kiganiro nk'iki nyene, sindi bubigaruke ko ababyifuza bashobora kwibona peut-être mu kiganiro twagiraniye bwa mbere, ariko mu ncamake murazi ko nababwiye ko ndi umuntu yakuze, nabuze abavyeyi kare, nkibaza ibibazo vyinshi kuri kazoza, nabonye Imana ingirira neza, nabonye Imana inyubakira, nabonye Imana impa abana, nabonye Imana impa umugore, nabonye Imana ishitse amasezerano yari yarambwiye mbwira ko nzova i Yerusalemu nkaja i Yudaya, nkaja kugeza ku mpera z'isi mvuga urukundo nabonye muri yo. Uyu munsi nirirwa mvuga urwo rukundo ahantu hose mu bihugu ntibaza ko nonashitsemwo, kandi nkabijamwo kenshi binyoroye. Ni ibintu umuntu adashobora kumenyera, umutima wanje ntushobora kuvyibagira. Rero amashimwe ni menshi. En tout cas, niba uri kurankurikira umenye ko ico Imana ivuze iragishitse, amasezerano Imana itanze irayashitse. Iyo Mana tuvuga nta hantu tushobora gukura umuntu, nta n'ahantu tushobora kumushikana. Wewe gusa ico bigusaba ni ukuyizera no kuyikorera mu mwemu no mukuri, ukayiha ivyawe, ukayikorera ama principe yayo, kuko bose ntidufise imihamagaro yo kuba gukorera Imana mu buryo ubu canke buriya, ariko gukorera mu ma principe y'ijambo ry'Imana. Ivyo vyonyene bigushira muri positionnement nziza, aho Imana igusanga ikakugirira neza birenze ivyo wokwiyumvira. Tumva arico numva. Ibrahimu na Sara barafukamiye Imana ija kubishura, bafise imyaka, Sara yarinze imyaka 90 ibaye ikibondo. Mbega vy'ukuri inyishu y'Imana ku masezerano tuvuge ko inyaruka canke iteba, kubabona umenga Imana ikwiye kubishura ku mwanya bashakiye, wabwira iki nk'umwe ari mu isezerano ry'Imana? Bon, deja ico navuze cose ndagihindura. Imana yisezeranye irashitse. Ikibazo gusa ni yasezeranye, niyo yasezeranye. Hama ikindi naco, iyo yasezeranye hari abantu benshi baronse indoto, baronse amavision, ariko batayabayemo. Kubera iki? Kubera ko justement ya ma principe nariko ndavuga, iyo Imana ikweretse ikintu ibishaka haba hari responsabilité yawe na responsabilité yayo. Iyo ukoze responsabilité yawe, Imana ikora responsabilité yayo. Nishuye kuri ico kibazo cawe, timing y'Imana ni Imana ikora ku mwanya wayo, ntikorera ku mwanya wacu. Kandi nibaza ko rimwe mu masengesho agoye cane ni kuvuga ngo rijya Yesu yatubwiye gukora, ngo ivyo ushaka ni bibi kw'isi nko mw'ijuru. Iryo sengesho riragoye kuko Imana, wowe ushobora kuba wifuza ko Imana yishura ubunyene, yo nayo ivuga ati ndamwishuye ubunyene, ahubwo iyi nyishu ishobora no kumuhitana kubera ko ntari ready, ntari prêt. Rero Imana imenya timing, ariko iyo yasezeranye irashitse igihe wewe wahagaze mu principe yayo, kandi ugakora ico wagomba gukora, iyo yama ikora ico yiyemeje gukora. Hari imfuvyi ubu kenshi na kenshi iyo zibuze abavyeyi zica zija mu biyovyabwenge, zikabona umenga Imana yazihevye. We nk'umu yabaye imfuvyi ukabureza abana, Imana ihezagira. Hari umuntu yarambwiye ngo Imana irakunda imfuvyi. Uko nukuri. Uko nukuri. Imana irakunda imfuvyi, Imana iragwanira imfuvyi, Imana irakingira imfuvyi. Ivyo ndashobora kubishingira nawe, narabibonye pe uko nukuri. Mwabwira iki abaca baja mu zindi nzira bakibaza ngo Imana yabahevye? Je ico ndababwira ni vya bindi nakubwira fete. Urazi Shadrach, Meshach na Abednego bari mu itanure ry'umuriro,
bari bashaka ko bapfukamira ikigirwamana ariko baravuga ngo imana dukorera irashoboye kudukura muri iri tanure ry'umuriro kandi nubwo itobikora twebwe ntidushobora gupfukamira ikigirwamana. Rero burya ikintu kenshi kigora abantu ni uko tubatante, hari igihe tuba twifuza tuvuga niya tayimingi bari kuravuga ngo udabikoze ubunyene byose nicishiriza hanje. Iyo nayo ni attitude mbi, ni inyifato mbi yo kugira imbere y'Imana. Imana ikunda abagira inyifato nk'iyo ya Shadraka, Meshaki na Abedenego, abantu bavuga ngo Imana nsenga ni se w'imfubyi, ishobora kukunyitaho kandi nubwo itobikora jewe nzoguma ndayikunda kuko byonyine kuba ndi muzima. Hari abana bavuka bagapfa bakivuka, hari n'abataronka niyo novuga iyo chance canke ako karyo ko kuvuka canke kubona ninosi. Wewe ofete n'ibya namye ndakubwira kuraba le verre à moitié vide, kwibwira ngo ibi ntibikwiye, ivyo mfise ntaco bimaze, mbanza kwanza ushime ivyo mfise, hama ubwire Imana ati Imana mbaye kwanza ndagushimira ku vyo mfise kandi umfitiye imigambi myiza, ushoboye kuntwara mu bindi byiza bizima kuko ukeneye ko mbaho ubuzima busagutse, niko ijambo ryawe rimbwira. Ariko nubwo utobikora ndagukunda nk'umugore, umugabo n'umugore. Iyo ubonye umudamu yagukunze ukuri, bigutuma wumva wo mukunda kuruta iyo umudamu cyangwa umugabo yakunze umuntu atacararonka. Iyo uwo muntu agize icaronka mu buryo bw'ibifadika n'iki, aribuka ngo uyu muntu yankunze atacumfise, yarantrustinze, yaremeye potential yari mu buzima bwanje. Rero ikintu je numva nokangurira abantu justement ni ukubabwira ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'umubiri wawe wose, utitaye ku vyo ofete urondera umutima wayo imbere yo kurondera ukuboko kwayo. Sinzi ko twumvikana. Hama ibindi vyose ni inyongera kandi Imana irabitanga. Nuko twabwiye ko ari programme tubaherekeza, ngo twemera tukabaherekeza cyane. Burikomeza ku yindi point idasanzwe, turi mugiye ku munsi wa gatanu wakoze igitaramo ciza cyane, indirimbo mpimbaza-Mana, indirimbo ziremesha, indirimbo zivuga umwami wacu Yesu Kristo ziravuga. Tubwiye igiteramo cyo ku munsi wa gatanu cyari kivuze iki kuri wewe, uravye public ingene yashoboye kujana nawe muri ibyo bihe bidasanzwe, biyumvise gute? Nibaza ko vyo nangora no kuronka amajambo asigura uko niyumvise nuko niyumva, kuko byasabye ukwizera kwanza kugire nze nemere nubaha ijwi ry'Imana mu kuza gukora iki gikorwa, kuko aba ari igikorwa kiba kiremereye cyane mu buryo bwose. Ariko igihe nabonye urukundo abarundi bishuranye ubutumire nabahaye, numvise mu mutima nezerewe, numvise mfise ishimwe kubw'Imana no kubw'abarundi. Twagize ibihe nibaza ko bizongora kwibagira. Abarundi bagenzi, abarundi abavandimwe banje bavuye mu mihingo yose, baraza ku bwinshi, turabura uko twakira abantu kubera ko ikibanza cari catubanye gito. Hasubira inyuma abantu benshi cyane, nibaza ko bashobora no kuba bangana banarenga n'abari bari muri ico kibanza. Bamwe baranamena n'urugi kugira binjire kubera bashaka kuba muri ivyo bihe. Byarankoze ko cane. Deja numva nezerewe kubona nemeye
nkubaha ijwi ry'Imana nkaza nubwo bitari byoroshe mu kiguzi nk'uko nariko ndabibabwira mu kanya biba biremereye uburyo bwose ariko byongeye ko ndanaravye nubwo rukundo banyeretse numvise mvuga nti amina nibibe kuno nubwo nejo Imana yambwira ngo ongera ubikore nobikora ntakekeranya kuko narabonye ko ça valait la peine byari bikwiriye. Muri kiya kibanza twarashoboye kubona umwe mu baririmbyi aririmba indirimbo benshi bakunze kuvuga z'isi Kiriku n'imfuvyi nka aza muri kijya kibanza tubwiye presence ya Kiriku muri kiya giteramo cha gospel mu gihe asanzwe ari no mu musulman rivuze kiki kuri wewe Kiriku wamwakiriye gute ko naje kugushigikira? Navyo narinzi ko ari buze mu nyuma barambwira umwe mu bantu bari muri organisation ambwira ko bishoboka ko aza kuza ndamubwira ati karibu cyane. Au fait biramaze gushika akatari gake nkakurikirana ama interview yiwe narakunze n'umuntu aciye ubwenge ndakunda ukuntu yishura ibibazo urabona ko ari umuntu aciye ubwenge ariko ikirenze ico nuko ijambo ry'Imana rimbwira ngo itanguriro ry'ubwenge ni kumenya Imana. Rero nari nsanzwe ndamuzi nk'umuntu kamwe maciye ubwenge ariko byarushijeho kunyereka ko aciye ubwenge kuko yaratahuye ko itanguriro ry'ubwenge ni kumenya Imana kuza hajya akaza aje kurondera Imana kuko twaranavuganye yarampamagaye arambwira amajambo meza cyane ntashaka gusubiramo byanyeretse ko ari umuntu ashaka Imana arondera Imana kandi n'iryo tango ry'ubwenge. Je rero numvise ndabinezererewe cyane kandi asenga ngo Imana ikomeze imwiyereke ayimenye kuruta binamufashe no mu bikorwa byiwe vya misi yose. Sere ku munsi umwe Fortran ashobora guduha indirimbo na Kiriku ya gospel? Je mfise principe ngira kivuga ngo abarongorwa namwe niyo bana b'Imana. Jewe iyo numvise mwe mu yaranshize ikintu ku mutima ndagikora. Ubwo reka tureke turabe uko Imana izotwara ibintu uko mwe mazo tubiyobora turongora ariko nta umenya nyene ico ibihe biduteguriye ariko nivyo buramo kumbura. Kiriku yarasanzwe ari umugenzi wawe? Oya nico nyene ndababwira ko cantangaje kuko ntiyari umugenzi wanje ariko yarampamagaye n'imbere y'ukaza arambwira ko justement yariko yateguye kuza numva birankoze ko cane nanje canda namutumira kuko umengo natwansumira arashobora kuzoza mu France bo ku mugabane w'Uburayi narambwiye nti karibu vraiment tuzo kwicare ndakwakire mu Faransa Paris tuganire. Yego urumva ko Imana ifise inzira nyinshi zo gukora ibintu ubwo yaciye abumugenzi. Kuko babonye ko twahinduye ikibanza kandi programme dufise uno munsi nyinshi cyane. Igiteramo rakibonye uno mwaka hari cyo abarundi bakwitega ko nka Fortran narijya atako badahimbagwa imisi yose yo ubutumwa bw'indirimbo zawe babwumvise imisi yose baba bahimbagwa. Yego jewe vraiment kubakunze ko gukurikira ibikorwa bitandukanye nkora canke kubankurikira ku mbuga ngurukana bumenyi barazi ko ndi umukozi vraiment ndagerageza gukora ico ngomba gukora hama nkizera ko Imana nayo ishoboye gukora ico yo ishoboye gukora. Rero uyu mwaka nukuri mwonyitega ko ibitari biki bimwe muri ivyo nuko ndabasanga izi ndirimbo za nyuma ziri mu rukurikirane rwa Ebeneza zisa n'izigomba zirangire ariko hari n'utundi dukemanyi twinshi ndafitiye abaje muri concert barumvise indirimbo zimwe na zimwe nakoze nkitwa buno nyene niyinjire buno nyene sinamenye uko ndi buyite ariko nibaza kwiribuwe buno nyene tuzoraba ko
aturongora. Hari n'izindi nakoze nka zitatu ndibaza, n'izindi rero za kera nakoze hajya nyene nazo ziri busohoke vuba. Ibikorwa nibaza ko biri busohoke ni byinshi, mwana nabonye ko hari n'indirimbo twakoranye n'abagenzi Apollinaire na Pastor Lopez, nazo ziri busohoke vuba. Kandi vraiment nzogerageza kuzibaha byihuse kuko kubabizi barazi ko ari je ndazikorera. Nzogerageza kubanyarukiriza ndazibahe byihuse. Mwaka usigaje amezi 6 n'imisi 10. Abarundi hari cyo bakwitega ko imbere ko tubandanya n'izindi program. Ivyo mpejeje kubabwira n'ibindi Imana izoshira ku nzira yacu. Mudusengere kuko je ndanka kuvuga cane ejo nkaho ndahametriza, ariko ndizera ko Imana imigambi dufitiye jewe namwe ari amahoro. Ndizera ko ibi bihe Imana yadushoboje kubamo ari nango y'ibindi byinshi byiza. Kandi vraiment ndababwire ko ndabakunda, narisana ndabakunda, ariko boho biri too much. Twohereza kuri akapera imbere ko tujya mu bindi. Ndafise impamvu yo kumushima Yesu, ndafise impamvu yo gutera haleluya. Haraho yankuye ntazibagira, hari ibyo yankoreye ntazibagira. Amahoro yamaye ashiba mira umutima wanje, umunezero wiwe nizo nkomezi zanje. Yanyujuje ishimwe ataho norikuye. Haleluya, haleluya, niyo ndirimbo yanje. Amashi menshi. Muyongera yandi muri commentaire ndayabone kabisa. Mukuririmba ko urakunda gushamo cascade, ko ikaga cascade kataburamo mukuririmba kwawe. Abari uburyo bwo guserura ibiba biri mu mutima. Ubona ko nshanga umwana nabyo. Abari bwo buryo bwa. Andi mutima uvuze ati bagyumve bavyumve. Oya sivyo. Message, bumve message, akaje baryumve. Bumve message. Ego. Kuko je nizera ko en fait ubuhinga ni nka vocabulaire mu gifaransa, ni nka majambo afise uburemere wiga kugire bikunde userura iciyumviro ufise mu mutima wawe. Rero iyo ushaka kuvuga ikintu ucufata muri ya vocabulaire ukaraba ijambo rikwiye. Nanje iyo nshaka kuvuga ikintu cindaba ukuntu mu buhinga Imana iba yaradutije two exprima twogiserura. Niho rero cukoresha bijya bindi, ariko en vrai simba nanabiteguye no kubikoresha. Kandi yo wandirimbishije ijwi ryanje rero, ariko ibyo turayisubiramo nyuma. Kwindi mfam turashaka kujya kuri program ikurikira. Tugende kabisa. Nuko ngo twabibwiye tuvuye aho turi durekeje Fortran hano kuri Stella Matutina, tubona ko hari abana benshi bariko barafungurirwa n'abandi bariko barafata ibinyobwa. Fortran, kweri kiri no urugendo rw'uno munsi kuri Stella Matutina wagendeye bande, rufise intumbero yayo? Kubera kiri no rugendo, kubera ko numvise Imana ibishaka ku mutima wanje nyuma y'igikorwa Imana yaraye idushoboje gukora vendredi kuri Life Center concert. Numvise Imana iri kiransunikira kuza kubana n'abana b'imfubyi, kuko naheruka ino mu mwaka wahera twari twahuye nabo, nari nabagendeye, ndabakunda, ndabemera ko igihe cyose nzoba ndi Bujumbura Imana ibinshoboje nzoza ndaza kubagendera. Kubera iki? Kubera nizera ko nk'umukristo tugomba buri gihe kwerekana ubukristo, kugaragaza urukundo, kuko Kristo wenyine
niwe rukundo. Rero ntushobora kuvuga ko uri umukristo uterekana urukundo mu bifagika nabyo. Rero naje kubana nabo no kusangira nabo no kubasangiza urukundo rufise mu mutima wanje no mu bifagika. Aba bana twumvise ngo aba bana nta bana bameze gute, ni rerero bimeze gute? Yego, ni rerero ry'imfuvyi ryitwa YBSP. Yego, nk'uko nababwiye kare nabamenye mu mwaka wahera, nari numvise nyene mpwemu yera mu mutima nshaka kubana n'abantu, abana b'imfuvyi. Ndarondera irerero zitandukanye bampresenta rino rerero, ndarikunda niko kuza, hama n'uyu munsi numva nogana. Mu mwaka weze mwarabonye n'abana mwabasize, uno mwanya nawo twabonye mukina muririmbana, mwasanze bamerewe gute? Basanze bamerewe neza kandi Imana ibihe gucurayo. Amen. Niyo ibarinda. Nasanze bamerewe neza, twaryohewe, twaririmbanye, twarumvye indirimbo zitandukanye zanje n'izindi, hama turasangira, nta kintu kiryoshe kuruta. Tuma dusozera ikiganiro, hari akamo mutera ababishoboye, abumva bose bashobora gufasha umuntu wese atishoboye, harimo n'abana b'imfuvyi? Yego, nibaza ko ni ikintu umuntu wese akwiye gukora buri gihe iyo agishoboye, kuko ntushobora kubaho wiyumvira wowe gusa. Ugomba gukunda abandi nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira. Natwe hari ibyo uba ufise ushobora gusangiza n'abandi, bigatuma umwana anezerwa, canke n'ukuze yarari muri besoin, yari afise ikintu akenye, umubera umugisha. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga biruta guhabwa. Rero igihe cose iyo umuntu atanze, sinzi ko urabigerageza, ariko mu mutima uba wumva ufise umunezero utanaronka niyo baguhaye. Rero kuba Kristo mba numva atanashwa y'ibintu ufise. Kristo niwe rukundo, tugomba buri gihe ibyo dukora byose kugaragaza Kristo mu byo dukorera abandi, mu kubikora mu rukundo. Tuba dusozere kino kiganiro, mu byo twayaze byose, haba iby'igiteramo, haba iby'ubuzima bwawe n'ibindi byinshi byose, uwakurikira kino kiganiro asigarane ikiga Fortran? Asigarane ko urukundo atari amajambo, urukundo ni ibikorwa. Mwize kubivuga kenshi, abantu bakunze kunkurikira barabizi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ariko muri version ya Fortran navuga ngo n'urukundo rutagira ibikorwa ruba rupfuye. Ntushobora kubwira umuntu ko umukunda igihe utabimwereka mu bikorwa. Rero iyo mbwiye umuntu ko ndamukunda, ndabimwereka mu bikorwa. Niba narabwiye abarundi ko ndabakunda, niyo mpamvu ndi hano uyu munsi. Niba aba bana by'ukuri ndabakunda, ngomba kubibereka mu bikorwa. Rero tubibereke, twereke abantu badukikuje urukundo, ni nako tuzoba dushingiye nahe Kristo. Kuko yavuze ngo niyo babona mukundana, niyo bazomenya ko muri abigishwa banje. Ibindi byose ushobora ngo gukora ibitangaza, ibintu byinshi ukavuga mu ndimi, ariko utagira urukundo, byose byose. Ndagushimira cyane Fortran. Ryari iteka ridasanzwe. Mugasubira mu Bufaransa mubabwira muti abafaransa n'abarundi baba ati juste nacyo mu mutwaye. Karibu ahubwo mu Bufaransa, ndakurindiri vuba cyane. Karibu cyane. Nukureka ndabashimire, ndabashimira cyane ibyo murimo murabana natwe, tumushimire cyane Fortran mu kanya gato bafise mu bihe byiza twamaranye. Hama ntarindi jambo tubatekera, murakagira urukundo, murakamana urukundo, muragafana urukundo ko rigori zo bashikana mu ijoro. Ndabwira ati baba cyo la vista. Ura ushuro mushulo. Kushula nono.